urabona ko umugambi wanje ndiko ndarima kugira ngo niteze imbere, nshobore guteza imbere kandi n'abana batishoboye, nongere kandi nteze imbere n'aba bose bafise amikoro make. Si igikorwa gusa cyo kurera impfuvyi ngira ibikorwa vyinshi, haba mu vy'uburimyi, mu vyo korora, kuko ndisanzwe ndi n'umurimyi mworozi, umugwiza mbuto maja mu make. Urabona ko nk'iyi ari mirima y'ibigori, urashaka kuza nkakwereka ukaraba. Ariko imbere ko tuvyinjiramo kuri karabiraba abirabisha amaso. Ni bigori ubona ko biteye igomwe vyiza, ibanganiriho. Sanzwe ufite ubumenyi bwinshi mu bijanye no kurima navyo. Sanzwe ufise ubumenyi bwinshi mu bijanye no kurima. Jewe nk'uyu nkajya amase bita umukoyo. Twebwe umukoyo, uyu mukoyo w'abantu w'inkwavu, eka nyene cyane je nkoresha umukoyo w'abantu. Sinitwe ntwigera tuyata. Oya. Nkubu uyo mpije kurima, canza nkasukamwo. Mpije kurima, gaca maza nkarindira nk'indwi kugira ngo uwo mukoyo ubanze ushike hasi. Akavura kaguye gaca kawuyongobereza hasi. Hama haheze igihe canza nkaca amasemo, gaca shiramwo umwavu, mbana narimvye nyabarega, kavundisha umwavu, gaca shiramwo. Mugabo yumva ntanguza y'umukoyo. Ubwa kabiri nkashiramwo umwavu. Ubwa gatatu nkagoma nkashyiramo utwangeri duke iyi fomi, yangeri ya fomi, nkashyiramo duke kugira ngo bikunde umutukoro ukoranye. Byumvikana ko kuko nibaza ko nta famille n'imitoro nk'umukoyo, ahubwo gusengira bigoye kuno botega. Muga ore wese ukoresheje iyo uwari wese ukoresheje umukoyo ni mwiza. Famille nkunda no kubabwira abantu bakoresha umukoyo, uwari wese ukoresheje ni mwiza. Jewe mbere naho mu marise canke mu prison handi ndagenda nkawugurayo, nkitwarira amabagaje nkawugura. Nkawugura kugira ngo isi ikomeze guma ifise akanovera. Canke no nkaca nakira iki giti bita umubirizi, nkakanya nkakura mu ryo mutobe, urya mutobe wacu, nkakanya ngaca nsuka rero mu mirima. Kumbe uje nawo ni ntabiri komeye. Umubirizi ni ntabiri komeye cyane, nuko abantu batarabimenya. Umubirizi ni ntabiri komeye, unyunyuza ujya murura uburi mu kuzimu. Bijya bita pH. Umaze gusukamo umubirizi ugasukamo wa mukoyo, urimbura biteye ubwoba. Nanone ngaha nuko atamvura twarose yikirenga n'ahandi yo turonka imvura ikwiye, niba bimeze gutya. Niko bigenda. Nuko Mama Victoire, igitangaza mu Burundi. Igitangaza nyabaki. Waruzi yuko ngaha mu Burundi hasigaye hari uruganda rudasanzwe rwitwa Electromeka, ruhingura moto zidakoresha igitoro. Zitwa Muravyo. Aha mu Burundi nyene. Yo, sinabivuze mu gahari. Nukuvuga yuko Electromeka ihingura ubwoko bw'amamoto bushika butatu. Moto Muravyo irashobora kugenda ibirometero 125 utarongera kuyishira kuri charge. Ikiza moto Muravyo nta sheni ifise, nta vy'amavuta, ntikoregwa na vidange. Muri make hacikugoza kugira bakwereke yuko zikomeye. Uguze moto Muravyo Electromeka iguha garanti y'umwaka wose, iyigukorera ku buntu. Erega hewe za moto zirakomeye. Mviriza kabijya ka Electromeka irahingura n'amamoto afise porte bagage ku buryo moto imwe ishobora kunguruza ibira 500. Electromeka irafise na garage ikora moto z'ubwoko bwose. None Electromeka ikorera he? Bantu mukeneye moto zidakoresha ibitoro ubu zikorerwa mu Burundi, na komande zibera mu Burundi, mukariha mu mafaranga y'amarundi ku giciro cyiza cyane. Bazita Muravyo Electromeka, izo yarasohoye n'imodokari. Electromeka irakora ku bwinshi na tujya dukinga dukoreshwa n'abagendana ubumuga. Electromeka muyisanga kuri Avenue de la Mitié muri Galerie Blessing Market. Bakure kuri 69 144 843. Electromeka urashoboye pe.